أيوة. umeze neza cyane ndashima Imana uko biri kose yagiye aciye ankura hamwe narindi. الخادمة تجلس في الخارج وترفض العمل، هي ترفض العمل وترفض الأكل. هل تفهم يا صديقي؟ لماذا نشتري لها تذكرة طيران وهي لم تنتهي من السنتين؟ أنا لا أفهم كلام اللغة البورندية، الأصوات الذي أسمعها لا أفهمها. إنها لست مريضة، ذهبت فيها إلى المكتب والمكتب يقول أنا ليس مسؤول عنها. لو سمحت، الخادمة كاذبة، تجلس في الخارج ترفض العمل، هي ترفض العمل، لم تمكث في منزلنا إلا 9 أشهر وهي ترفض العمل. ليش ما تقومين ناني؟ انت ليش ما في؟ انا 3 يوم اجيب اكل انت ما في اكل، ليش؟ انا احط اكل طاولة هنا انت ما في اكل، ليش؟ هذا عراء؟ انه ليس عراء، هي تجلس في غرفة. وين العراء؟ ها؟ لماذا انت تكذبين؟ لماذا تكذبين على السفارة البورندية؟ تقولين انا مريضة. nta byinshi noronka ndabereka usibye kubereka mu by'ukuri ukuntu uyu muntu yangoye. Uyu ni inabuja w'uyu mukozi Genevieve. Nukuri turamaze kuganira, ahagiye afuta ni ama audio yarungise acarafuta, ariko nayabumvishije murayumvamo ngaho, nimba mutayumvise nimuyumvirize. Hano ni ikiganiro twaganiriye, ushaka gusoma yomenya ukuntu asoma abitwara buke buke, mugabo je sindoronka umwanya wo kubitwara buke buke. Iyi ni audio yampaye umukobwa. umeze neza cyane ndashima Imana uko biri kose yagiye aciye ankura hamwe narindi. Ariko arambwira ko rero yaciye amukura mu kizu yari arimwo cyo hanze, aho yari yamushize mu kintu kimeze nk'igihangari c'iyarara, kubera yaciye amaze kugwara yaciye amukura mu nzu. Ariko arambwira ko yamukuyeho. Mu ndabire rero yamuhaye telefone ngo andungikire audio, aho no kumbwira ivyamushikiye acarungika aka audio k'uburofa nk'aka. Murabona, iyo urose opportunity yo kuhabwa telefone ngo undungikire audio, urungika audio ivuga ingorane ufise, kuko mu nyuma twaraganiriye gushika naho nanje nsaba kumurungikira audio ndayirungika jewe nyine ubwanje, audio yiwanje kandayirayo ndayibereke ngiyi. Hanyuma je nabaza ujya mukobwa kugira ngo andungikire audio ambwire ivyo baganiriye, ivyamubayeko vyose, n'icyo ashaka ko ndamufasha inyuma yuko uwo mugore twamye tuganira ni mubi cane gose, mugabo bigeze ku rugero byibuze rugende akunda mu telefone akitaba, namwandikira akaza akasoma, mugabo mu by'ukuri nta kintu kirakemuka. N'ubu ndakomeza kugikurikirana. Rero iki ni ikiganiro twagiranye, mushaka namwe mwamfasha kwa kundi mwamumfasha mukamubuza amahoro. Yego vraiment telefone ziwe ngizi ni muzirabe, ni guteranya 996 656 555 167 958. Ni umubosi wa Genevieve. Mubanze mumuteshe umutwe nababanze aradasinziriye, kuko nta gituma umuntu akimuhendahenda, kuko ivyo namuganirije byose
aguma avuga ngo ashaka ngo amare kontra, avuga ati none amare kontra ego wamujanye kwa muganga mugabo aracagwaye, amare kontra atarakira, urumva n'abantu bari très compliqué, sinumva ukuntu babwira barya bantu n'ukuri, n'amashetani nama navuze, niyo mpamvu Trump abanka ariko arabamena imitwe. Je Trump bwa mbere naramwanka, mugabo iki kintu nubwo natwe kiduhomvye, nabanza bakosore vraiment.